Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi mukaje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ingiriye neza, mpagaze imbere yanyu nitwa Nizeyimana Janvier, umukristo wa hano kandi nkaba nkora mu gisata cy'uburongozi bw'ishengero. Tugomba dusangire ijambo ry'Imana ryegeranya amajambo yose yarenganye aciye mu ndirimbo. Twagize nibakwe tugira umwanya wo gusenga aho twumvise ijambo ry'Imana. Mu byarenganye byose n'amajambo yose yarenganye, Imana yagize neza, yabaye ayo gusasira impwemu irimo uyu munsi dufise. Nkuko twavyumvise mu ijambo ryo gusenga yuko dufise Imana nziza, Imana itabara, Imana iseruka mu bibazo tugira mu buzima bwacu bwa misi yose. Kandi nibutse ko nico Imana igomba, kuko ivuga yuko idufite imigambi myiza. Yesu ashimwe cyane. Dufite Imana itwitwararika, dufite Imana itwitwararika. Ejo twariko turasangira ijambo ryo kwera kw'abizeye no kwiyeza, aho iryo jambo je ndabishitseko binyibutsa yuko Imana tutegerezwa kuja imbere yayo imisi yose mu kubana nayo, ariko bidusaba kuba abera. Ukwera rero gaca usanga kubaye kure yacu rwose kubera byinshi ducamo, nk'uko umugwi wa Mugisha wabivuze ngo muri iyi si turi n'imibabaro, turi n'amarushwa atagira uko angana. Mugabo uko bimera kose tuteza kuja imbere y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Gutyo rero tutegerezwa kwiyeza, kuko ntushobora kuja imbere y'Imana utera. Ukwera kwawe nta hantu ushobora kugukura uretse kuri Kristo Yesu. Umukozi w'Imana rero yakoze atubwira ijambo yo muri Samuel 17:37 yuko Imana itabara. Dawidi yarekanye ukuntu Imana yamutabaye mbere yuko ashika ku rugamba. Yaratabawe mbwa rugamba ntirurahera, ashikaho ubwoko bw'Imana buriko buratukwa bukekezwa, nkuko nawe uyu munsi ubwoko bw'Imana, umuntu w'Imana utabura ibigukekeza, bigutera ibinoko, bikubaza, bikakubwira ati Imana yawe iri hehe. Ariko wanagomba ndakubwira ngo urafise Imana. Bikeneye gusa yuko ugira amaso yo kubibona kufise Imana. Dawidi yagize amaso abibona, aribuka ari nyuma y'ubusho bw'intungwa y'amaragiye ukuntu yagenda arabona Imana. Aravuga ati niki kibazo c'uyu munsi citwa Goliyati, iyi mpwemu mbi yitwa Goliyati, ndafise amaso yabonye Imana. Iyi mpwemu iraza kurengana, ndaza kuyinesha. Yesu ashimwe cyane. Amajambo meza gose twaronse. Shama nawe yatubwira ati twihangane, twihangane, Yesu ni muzima. Kandi nivyo, Yesu ni muzima. Sindi kure rero y'aya majambo, ni uburyo bwo kwegeranya gusa, kuko dusoma ijambo dusanga muri Mariko igice ca 10. Mariko igice ca 10. Ku murongo wa 11. Nisengesho nico usaba. Ico usaba uyu munsi ntaco nzi. Mugabo kandi uyu wewe
yarasavye hanyuma Yesu aramwishura. Yesu arayibaza ati ugomba ko ndagukorera iki? Ino mpumyi iramwishura iti ndagomba guhumuka mwigisha. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona, ndashaka kugira amaso abona. Iyi ni inkuru itubwira Yesu asohotse igisagara cy'Yeriko, aciye mu muryango witwa umuryango w'iburengero. Turi mu gihugu cyacu cy'u Burundi, iburengero naha Bujumbura irimwo intara ya Cibitoki. Rero uhagaritse igisagara cy'Yeriko ucubona aho Yesu yarahagaze. Ijambo ry'Imana rivuga iyi nkuru ahashitse yuko ariho Eliya yadugiye. Yesu ashimwe cyane. Nta hakoretse ibidasanzwe. Aho hantu hari impumyi iriho yicaye iriko irasegerereza irondera uko iririrenza kuri uwo munsi. Kandi cisaba ntiyasaba ibiharage nkuko nungaha tubafise. Iyo umubwiye uti ngo ndakujane muhira ndakugaburire aca gutuka. Iyo umuhaye 100 aca gutuka ashaka menshi. Hari impumyi ariko irasaba amafaranga. Iriko irasaba amafaranga yumva abantu benshi barenganye. Kumenya abantu utanabona birashoboka ko umva induru nyinshi. Impumyi ciramenya iti uyu munsi mpava ndabukura mu cibo ko abantu bari kwararengana ni benshi, ndaza kuronka menshi. Arabaza, simbaza ko yabajije abarengana, naho uri kurasoma nibaza ko yabajije aho bari kumwe, kumbura ari kumwe n'izindi mpumyi. Mugabo ubibona ufise amaso abona niwe yamubwiye ati ni Yesu w'i Nazareti ariko ararengana. Amajwi menshi wumva n'abantu bamuherekeje bari kumwe. Iyi mpumyi yagiriwe ibakwe cyane kuko Yesu yaraciye aho atazogaruka kuhaca. Yaraduze Yerusalemu, yari umunsi wiwe, wari umunsi w'ibakwe ryiwe. Iyo atabaza ntiyari kumenya ko Yesu ahaciye. Mugabo ndakwibutse ni Yesu uyu munsi utiriwe unabaza, nabanda kugira ngo Yesu yasezeranye ati ndi kumwe namwe iminsi yose, ndi kumwe namwe iminsi yose. Mugabo urashobora kuba kumwe nawe ntumubone, ntubone ibyo ariko arakora, ntubone ibyo ashobora gukora. Impumyi barayibwira ati ni Yesu w'i Nazareti. Yesu w'i Nazareti yari Yesu akengeretse. Ndiko ndavuga ijambo ryo gusaba amaso kubona. Nibisengesho ryawe ry'uyu munsi ndashaka kubona. Impumyi ntibona, kumbura yaravyumvise, kumbura kivuka barasomye ijambo ry'Imana, aramenya ko Yesu mu by'ukuri atari Nazareti gusa, ariko ari umwana wa Dawudi. Inzira yaciyemo gusa umwana w'Imana aje kudukiza. Ubushobozi bw'Imana. We rero ibyo ntiyavyumvirije ko ari Nazareti, yaciye asemerera ati Yesu umwana wa Dawidi, Yesu umukiza, Yesu umutabazi. Umunsi umuririmbyi ariko aratubwira ngo ni muzima, arasemera ati Yesu muzima, ingirira imbabazi. Noshitse ahantu ndavuga nti ugusaba kwacu kurafise, kurakwiye kugira ihishurirwa. Umuntu yaje gusaba amafaranga, yaje gusegerereza,
n'ubu sindatahura igituma yasavye ngo bamugire imbabazi, sindatahura igituma mu buryo buboneka n'amaso, simbona igituma yasavye kugirirwa imbabazi kandi ashaka amafaranga. Yari kugira Yesu tegeka abantu bose bashirana, siko none mugasiko yagize yavuze ati Yesu mbabarira ungire imbabazi. Yesu ni mwiza cyane, mugabo abamukikuje, kuko Yesu yagendanirwa n'abantu batandukanye b'ubwoko bwose. Harabaza kurondera ibitangaza batarakizwa batamwemera, harabaza kugendereza baraba ivyo akora kugira ngo ikindi gihe baze bamurege, kuko bashaka n'umwami, ngira bashaka no kuraba ubushobozi bwiwe, mugabo kandi amaze kubankira basigaye bavuga yuko ari utera imidurumbanye, barondera ingene bamufata. Abo bantu rero bakikuje Yesu ni ingorane, ni bisika biriho gushika n'uyu munsi. Si abantu gusa, abantu bariho bashobora kukubuza kubona Yesu, bashobora kukubuza kwegera Yesu. Ibyo bakora sinshaka kubisubiramo, mugabo ni byinshi. Harabaca mu majambo, harabaca mu kwizera kutariko. Ejo nari kumwe n'umwana ariko aravuga ati bariko barambuza kubatizwa, ngo ntibumve igituma ashaka kubatizwa. Abo bariko barakubuza ni nk'aba bari bakikuje Yesu, kuko turababona abanyene iruhande ya Yesu ababwira ijya mpumyi ati ugorera umwami Yesu iki igirayo, kandi nivyo uravye ariko arasegereza usanga batambaye neza. Aho ushobora kwibaza umutegetsi umwubahwa nk'uko mu minsi babivuga, umwubaha arenganye asukuye akana n'ibimyira n'iki nibiseruka akagukurikira ati mfasha, barakirukana. Ufise abagukikuje, ufise abacungera umutekano, baragaterura bakagatera hariya aye kugira ngo nikagucafuze. Yesu niko vyagenze, mugabo arababwira ati mureke. Yesu ashimwe cyane. Yesu aravuga ati mureke anyegere ingo, mumubwiraze. Impumyi ivyumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo maze ngo arahaguruka abaduka, afata n'ikoti yari yambaye ararita. Hari bishobora kutubuza kunyaruka gushikira Yesu. Impumyi yarabimenya, ikoti giye ararikura ararita, acashikira Yesu. Yesu ashimwe cyane. Acaramubwira aturashaka kunda gukorera iki. Niwo mutwe w'amajambo nako gutangara mfise, ihishurirwa yagize Imana imwezegere. Aramubwira ati ndashaka kubona, ndashaka guhumuka, ndakwibonera amaso mu yandi, ndashaka kushika ahantu ubona Yesu amaso mu yandi. Muga amaso mu yandi atari aya maso y'umutwe tufise, muga amaso y'umutima, ukabona uti Yesu ntamubonye. Ejo ndiko ndabaza abo twari kumwe, mbega abashoboye kuja imbere y'Imana kuja kurondera Imana ni bande? Hamanitse igice, muga ntibataye ico. Ndiko ndabaza ugusenga kwacu no kurondera Imana no kwegera Imana, kandi sini itegeko nibwo buzima. Utegereza kurondera Imana mu gitondo, utegereza kurondera Imana ku murango bishoboka, utegereza kurondera Imana no mwijoro, kandi ivyo n'ubuzima kugira uyibone mu bitandukanye. Uyibwira uti bwa bundi nazindutse mugabo nabuze, mpa amaso mbone. Hari igihe vyanka mu buzima kuko tudafite amaso yo kubona aho Imana yaduteguriye ivyo yateguye. Hari igihe vyanka mu buzima kuko tutabona ivyabaye nk'ibibazo, hanyuma ejo tuze tubice ku ruhande tube mu ntsinzi. Hari igihe bitugora kubera ivyo kuko tudafite amaso y'umutima. Ijambo ry'Imana rivuga ngo maze Yesu aramubwira ati ukwizera kwawe kuragukijije. Hari abandi Yesu yagomvye byabaye ngombwa yuko akora ku maso, mugabo ntivyabaye ngombwa. Ukwizera kwawe kungana gute? Hari abafise ukwizera kwa Yesu w'i Nazareti, yaraje mu isi yarankijije birahera, mugabo Yesu afise ububasha n'ubushobozi budasanzwe. Naho wabona ivyaba atari ko arabivuga ko,
nawe wabona ko ibyo abatariko arabikora ko Yesu arafise ububasha n'ubushobozi. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo yarapfuye arazuka, ubushobozi bwamuzuye n'ubu hariho benshi n'abizera badashobora kububona ngo babusigure. Ariko hari ubushobozi bwakoretse, kandi ubwo bushobozi ngo kumusaraba ngo bwarafashe impwemu mbi zose zibaho, ukugira nabi kose kubaho kwarafashe umubiri ku musaraba, ku buryo uyu munsi mu maraso ya Kristo Yesu impumyi zibona zikagira umutima, amaso y'umutima. Impumyi yarakoze ikintu, imaze kubona ntiyicaye, kandi ibyo niko ndavuga, wishura ibyo Yesu akugirira ku munsi ku munsi, wishura ingena kwitwararika, wishura ingena kugwanira, wishura ukuntu imigera yirirwa iragendagenda. Niyo turiko turahema tugiye mu masoko abantu batandukanye, abaraye baborewe, abagize iki, abafite indwara zitandukanye, tuguma duhemanirako mu mabisi, imigera irengana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe kuko turi bazima haruhande y'ivyo byose. Ikindi gihe nariko ndiga icigwa ca vaccin, apana izi vaccin z'abana, kuvuga inkingo, aho mwigisha yatwereka ukuntu amaraso ya Yesu ari urukingo mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Akira urukingo ruva ku Mana, amaraso ya Yesu agukingira. Sinshaka kubatevya, Bartimayo yaronse igitangaza ciye kuko yagize amaso yo kubona, amaso y'umutima. Mukanya tugomba dusenga Imana, ariko kandi ico dukwiye gusengera nuko tugira amaso koko, amaso yo kubona mu kurondera Yesu, mu kurondera Imana. Ibituzibira n'ibiki? Ibisika dufise, kandi umwe wese afise ibisika vyiwe. Ntuwavugira ngo ibisika vyawe nivyo vyiwanje, ntuwavugira ngo ibitero vyiwaye kubuza kubona Imana nivyo jewe mfise. Dufise ibitandukanye bivanye naho duherereye twese, dufise ibitandukanye bivanye naho Imana iriko iratujana, dufise ibitandukanye bivanye naho turiko turakorera. Uri umudandaza, sinshobora kugira ibisika nk'ivyiwawe umudandaza, ntibikunda. Uri umufurniseri, Jesse ni umufurniseri, sinshobora kugira ibibazo canke ibisika bitera ubuzima bwawe canke ubwe wanje nk'umufurniseri. Biratandukanye, ariko urafise ibisika. Mugabo birashaka ko ugira amaso yo kubona ivyo ari vyo, kugira ubone n'ico usaba Imana, ico usaba Yesu, ico ndakwizeza coco. Yesu ari iruhande yawe, nkuko yavuze ati ndi kumwe namwe iminsi yose. Yesu ari kumwe natwe iminsi yose. Ntiturinda kuhasoma. Mugabo ugiye gusoma Abanyefeso igice ca mbere ku murongo kuva 15, 16 gushika ku 17, urabona Paulo asengera Abanyefeso ati maze kumenya ukwizera kwanyu vyatumye iminsi yose ndabamiza mu kanwa mu masengesho yanje, ndabasaba Imana ngo yaho umutima w'ubwenge wo guhishurirwa no kuyimenya. Turabana n'Imana tutazi kwingana nuko ikora, duheruka kumva inkuru yuko itanga agakiza, ariko ntituzi guhamvya ubushobozi ikoresha n'ivyo ishobora kudukorerana n'ubu. Ngo kandi ndabasengera mugira amaso y'umutima, y'imitima yihweze, kugira mumenye ivyo mwizigizwa no guhamagarwa kwanyu. Mwarahamagawe, n'uwo munsi ijambo ry'Imana rirahamagara. Urashaka kubona Yesu ariko arakora mu buzima bwawe, nagomba mvuge nti uhaguruke utari intambwe uze hano. Uravye aho uri kuraca ukabona ko udatahura, ushitse aho utahura uzomenya ico ukwiye gukora, uzomenya ubwoko bw'isengesho ugira, uzomenya ico usaba uko kingana ico ari cyo.
nagomba mvuge ni wowe udatahura ari kuraca. Mugisha ati ibyaha biratuma tutaba ivyete bisomeka. Ivyo navyo biranatuma ariko Imana tutayibona, amaso yacu ntazobora kubona tubaye mu byaha. Turakeneye amaso y'umutima kandi nta wundi yatanga uretse Yesu, kugira duhishurirwe tumenye ko Imana ikora n'uko Imana ingana. Nagomba gusaba unamika amaso yawe, tunamika amaso yacu twiyumvire. Bartimayo yarabonye Yesu, baramubujije hari bikubuza ibyaha cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye. Ushira amaso ku bibazo aho gushira amaso ku Mana, bikaba ari byo uvyaguruke ushikano dusenga Imana ku bwawe. Bartimayo yabonye Yesu akora igitangaza kuri we, kuko yamenye icyo akwiye kuyisaba, yamenye icyo akwiye gusaba Yesu, yamenye icyo akwiye gusaba Imana. Ntiyasabye amafaranga, ntiyasabye inzu, ntiyasabye imodoka, ibyo turabikeneye kandi Imana irabiduha kandi izobiduha. Abatarabironka nagomba bizeze. Mugabo hari ibiruta ivyo by'umuhemu, nuko tugira amaso yo kubona ivyo Imana igomba. Ukiri kuriyumvira ugasanga hari icyo usengera muri ivyo, kubona Imana, kubona ibikuzibira, kubona Imana biva mu nzira, uvyaguruka utera intambwe dusenga Imana. Uvyaguruke utera intambwe dusenga Imana. Imana iguhezagire wavyagurutse. Vyaguruka dusenga Imana. Vyaguruka dusenga Imana. Ari cyo wereka Imana, tera intambwe ushike hano imbere dusenga Imana. Tera intambwe ushike hano.